ijambo ofisi uyu munsi ni prophetique. Ijambo rivuga ngo uwari. Nijye ryonyene. Uwari. W'abantu bahora bavuga ko ari sinzi. Udupoints twinshi. Ariko sico bagiye kubandanya bavuga. Uwo bahora bavuga ko ari. Uyu munsi kwa kiri niko kare bahora bavuga. Mugabo uyu munsi ko bavuga biratandukanye niko kare bahora bavuga. Uwo abantu bahora bita ingumba. Uyu munsi nakiri ingumba. Uku nukwezi kwe kwa gatandatu yibungeza. Uwo bahora bavuga. Uwo bahora bavuga ko ari umushomeri. Siko bagiye kubandanya bavuga. Ivyo ni vya kahise. Ivyo ni vyo muri kahise. Wohora bavuga yuko ahindagurika. Ubu ntagihindagurika ubu ari stable. Wohora bavuga ko ari umunyantege. Uyu munsi siko biri. Uyu munsi yahindutse umunyenkomezi. Uwo bahora bavuga. Okay, reka tuwaje. Luka igice ca mbere somera ku murongo wa 36. Kandi umve Elizabeth mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe. Umviriza, Elizabeth mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe. Ubundi mu butamakazi nta muntu asama. Ariko kubera yuko vyari bihe bishasha, kubera yuko vyari bihe Imana yageze, yasamye inda mu butamakazi bwiwe. Ndashaka kubwira umuntu hari muri kino kibanza ineja meta ntihararengerana, ntihara imeze neza, ntihararengerana, ntivyacerewe. Uwo yahora ari ingumba mu butamakazi bwiwe afise inda y'umwana w'umuhungu. Batavuga ngo uwitwa ingumba. Inverse, uwahora ari ingumba siko bikiri. Uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Shaka mbwira umuntu hari muri kino kibanza, uku kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kwacu. Ni ukwezi kwacu. Bavuze uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi kwanje. Vuga uku kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kwanje. Nuva meni yanyu baseza muri kino kibanza. Uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Bamwe biratanguye, abandi nibihe bamaze kwinjira. Bamwe kuri Maria vyari bitanguye kuko kwa ukwezi kwa gatandatu bari binjiyemo. Ariko kuri Elizabeth siho bikiba, niho biriko biravugwa. Ihindura amateka abantu bagahindura. Ihindura amateka abantu bagahindura. Nanzi ngoma se prophet avuge ngo agiye kugushira hejuru y'agasozi kawe, bigiye gutuma ucika ijambo ry'umutwe gw'amajambo bagiye kuvuga. Siko bavyumvise neza. Iyi Imana isize hejuru, abantu bakugira umutwe w'amajambo, abantu bakugira amatitre. When God iyi Imana igusize on the top of your mountain, you become the topic of people. Hari abantu bakwamva muri kino kibanza mugiye gucika amashapite. No, hemba bwire, hari igihe Imana iguha sapite jaje, hari igihe wonyene ubwawe ucika sapite. Iyo abantu bavuga ngo vyatanguranye nana igihe Yesu avuka, ingene bahora baharuhura vyaciye bihinduka. Bavuga ngo uyu munsi ngo before Jesus cross canke after Jesus. Bivuga ngo niwe yacitse reference. Ikirisi uku kwezi kuzana ubuzima bwacu. Uku kwezi kuje kutugira amatopiki y'abantu. Ivyo abantu bagiye kuvuga, hari umuntu yo batanguye kuvuga, abantu benshi barabizi uko bacabaza kuraba ivyo bintu. Hari umuntu yo batanguye kuvuga barabizi ko amaviews ataba menshi. Hari umuntu yo batanguye kuvuga barabizi neza yuko hataba reaction ako kanya nyene. Ikirizo cyabaye uwitwa ingumba, ubahora ari ingumba. Mu Cyongereza bavuga ngo okay, for her who was called barren, wa wundi yahora ahamagagwa ingumba.
wa wundi yahora ahamagagwa umusomeri, wa wundi yahora ahamagagwa sinzi amazina ni menshi, ariko siko bikiri, ntakiri ingumba. Iniyo agenda y'uku kwezi kwa gatandatu ku buzima bwacu. Abahora bitswa siko bagiye kwitswa, bagiye kwitswa ukundi. Numva meni ya mikro kibanza. Twagiye muri Zaburi. Zaburi ya 30 ku murongo wa 11. Intimba yanje uyihinduye imvyino, Intimba yanje uyihinduye. Nukwezi ko guhindurirwa ibihe, nukwezi ko guhindurirwa amate, nukwezi kwa turning around. Intimba yanje uri Dawidi uyihinduye imvyino. Ubahora acura intimba, Imana imuhaye composition y'indirimbo sasa ivuye mu ntimba ziwe. Hari intimba ni izina washobora kwashyira ubukene, ahari ubukene bwanje uwahinduye ubutunzi busesekaye, ahari ubugumba bwanje uwahinduye ikibanza kigiye kuvamo abana benshi. Intimba yanje uyihinduye imvyino, ukenyuruye amagunira yanje unkenyeza umunezero. Actually amagunira bayambara iyo bagandaye, amagunira bayambara bari mu kiriyo. Ni kuvuga ngo aya magunira yambaye avuze ngo ukenyurura, ni kuvuga ngo niyo yari yambaye imbere y'uko Imana yakenyurura. Hari ibihe vy'umubabaro yari karacamwo, hari ibihe vy'ukurira yari karacamwo, hari ibihe vyo gucura intimba yari karacamwo, hari ibihe vyo kuvugwa nabi yariko aracamwo. Ariko avuze ngo ibihe bisasa uzanye ukenyuruye amagunira y'intimba, y'ikiriyo, y'ikigandaro, uciye unkenyeza umunezero. Uku kwezi kwa gatandatu kukuzaniye umunezero mu buzima bwawe. Nivyo kumbira ati mugabo n'ubundi sanzwe nezerewe. Umunezero ndiko ndavuga uratandukanye n'umunezero ufise uyu mwanya. Umunezero ndiko ndavuga n'umunezero wabikiwe, n'umunezero wateguriwe, n'umunezero Imana yari yarabitse kera kugira ngo uyu munsi bize bibe ikibuzo kuri best. Hari Imana ikora bigacika ikimenyetso c'intava yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Umunsi umwe nasengera mu ishengero rya Oasis mu 2014, sishobora kuyibagira. Ico gihe inda yari ikuze y'ukuvyara Sierge. Hama umunsi duheje gusenga, haje abantu bariko barasenga, numva shaka gutaha nyaruka. Cyane so kuna kunda kwishara inyuma. Mpagurutse ngiye, Pastor Nahimana Diodone acavuga ngo uriya musore asose. Sinibaza ko yoba ari jewe. Aravuga ngo ni mu muhamagare. Jewe tse ndabandanya. Umuntu asanga hanze kuri namaze gusohoka, arambwira ngo Pastor avuze wewe. Ndavuga jewe. Tse ndahagara inyuma ndamwereka nti jewe ngo wewe nyene. Tse ndahagarara aho nyene sinaje imbere. Atarabwira ishengero ngo uyu muntu Imana imutanze ko ikimenyetso cibihe bishasha bigiye kuba muri kino gihugu cyo Burundi. Guto nyene sinumva ivyari karavuga, mugatara developer avuga ngo Imana imbiye ngo umunsi muzotangura kumva izina giwe ririko riramamara, muze mumenye yuko ivyo Imana yavuze ku buzima bwa benshi bigiye gushika. Ico gihe numva ndarengewe, utarazwi, utavugwa, utaco yari. Imana intanga ko ikimenyetso. Bene data, Imana irazi gukenyurura amagunira dukenyeye, ikadukenyeza izindi mpuzu z'umunezero. Uyu munsi yodura hari n'igatibuka ico yavuze. Madamu we niwe bimwibukije, aramubwira ati uribuka umunsi umuha prophecy. Aravuga ati ntavyo nibuka. Ati ivyo wavuze twebwe turavyibuka. Wavuze ko Imana imutaza nk'ikimenyetso. Uyu munsi ndiko ndaraba iyo twavuye, nkaraba aho tugeze, nkaraba iyo turiko turaza, ndashobora guhamya, ndashobora gusingira intahe k'Imana hari Imana ihindura ibihe, k'Imana hari Imana ihindura amateka, k'Imana atari umunyabyaha
w'ibinyoma igihe cyose n'umunyakuri ateramira ijambo ryiwe. Uwari ingumba uku ni ukwezi kuwe kwa gatandatu, uwatakiza kigeze kimuvamo, umareka ashinga intahe. Ivyo bigiye gushinga intahe n'abamarayika, si abantu gusa bagiye kubivuga, n'abamarayika bagiye kubiririmba. Wow, uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Uwari tugere muri Yohana igice 9. Twakurikiye Imana ihindura ibihe. Narivuze ngo twakurikiye Imana ihindura ibihe. Irukanga turaza turasimba hera ku murongo wa mbere bumva ivyabaye hamaze dusimba. Hari ikintu ushaka kubaza kumva. Yohana igice 9 aravuga ngo ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza bati mwigisha, ninde yakoze icyaha? Mwigisha, ninde yakoze icyaha? Nuyo canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura ati uyu ntiyakoze icyaha kandi se abavyeyi biwe, ariko nukugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Wow. Ikibazo cyari gihari, ninde yabaye kozi iki kibazo cy'uyu muntu? Niwe canke n'abavyeyi biwe? Vyagenze gute ngo avuga ari impumyi? Uko bikoze ahishabitumye aho bageze kumenya swat n'abavyeyi b'uyu muhungu, ubien niwe mugabo gute yokora icyaha ataravuga. Yesu acarabishora babwira ngo suyu kandi se abavyeyi biwe, ariko ibi vyabaye gute kugira ngo ibikorwa vy'Imana bize bibonekere kuri we? Mu yandi majambo, ni Imana yabigeze, ni Imana yabigize gutyo nyene, ni Imana yabishizeho gutyo nyene, ni Imana yabikunze ko biba ikimenyetso kuri benshi kugira ngo baze babone ubushobozi bw'Imana buriko buragaragarira uwo muntu. Mu yandi majambo, Imana ntiyabona uyu muntu azopfa ari impumyi. Nimba ari Imana yari yabicumye kugira ngo ibikorwa vyayo bize bigaragarire kuri we, bivuga ngo mu yandi majambo hari amasapitire atandukanye y'ubuzima bw'uyu muntu. Iki cyari igice cya mbere twite phase A, yaho Imana ibireka bikamera nabi, abantu bakavuga, abantu bakarogota, abantu bakamwita amazina yose bashaka. Muga hariho phase B, hariho plan B, hariho urundi ruhande rundi rw'Imana. Imana yateguye imbere y'igihe izohishura, izokwerekana abantu batazi. Ivyo bari bazi kwaruka ashobora kuba abavyeyi be bakoze icyaha, ivyo bari bazi kwaruka ari we ashobora kuba yakoze ivyaha, ariko ivyo Imana yari izi vyari bitandukanye n'ivyo abandi bari bazi. Ivyo Imana yari izi urundi ruhande rundi rw'Imana batari bazi, nuko ivyo vyari vyabaye gutyo kugira ngo ibikorwa vy'Imana bizibonekere kuri we. Ahandi kumvuga ubuzima bwa benshi, kuko namwe Imana bashizeho nk'abantu igiye kugaragariza ko echantion Imana igiye kwerekana kugira ngo ihishure kugira neza kwayo. Hari igihe ugera hano ukavuga ati none kubera iki jewe, kubera iki jewe? Ariko Imana ivuga ngo ni kubera wewe, kubera ko hari ivyo nateguye kuzokorera kuri wewe, hari ivyo nateguye kuzogaragariza kuri wewe, hari ivyo nateguye kuzokwereka abantu biciye kuri wewe. Aha ni abantu bagira mbwabo Yesu abahisha urundi ruhande rundi rw'Imana, arabwira ngo ibi vyabaye uko kugira ngo umunsi umwe ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Turi mu byo kwerekana ibikorwa vy'Imana,
turimo byo kugaragaza ibikorwa by'Imana ku buzima bwa benshi. Haleluya. Musa bashavuye naciye avurunga utwondo amusiga ku maso aramubwira ngo genda wiyuhagiye. Avayo abona. Genda kuri 8. Nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi. Umviriza cyazambo nagarutse. Ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari apana umusenzi. Muyani majambo uwahora ari umusezi akaba n'impumyi hari vyabaye kurewe. Ababanyi biwe ndasenga Imana ngo guhera mu babanyi bawe, guhera ku babanyi bawe, naribuze guhera ku babanyi bawe n'abandi bose bumvise amakuru bagenda bavuga ivyo bumvise kumbuye n'ivyo babonye baze babazanya batangura kubazanya bati mbega uyu siwe yahora yicaye asegereza. Urazi Imana hinduye ibihe confusion ziba zitanguye. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Hari gihe nigeze guhura n'umuntu yigeze kumusuzugura. Duhura Imana yarangiriye neza. Ako kanya yuzura confusion. Aravuga ngo mugabo urasa n'uwonzi. Ndamaze wibaze ko usa nande. Arambwira ngo urasa n'umuntu yitwa Keva. Ndamubwira ni sinsa nawe. Ndiwe ni jewe nyene. Arambwira toya uwo jewe nzi yari muto kandi hari ukuntu yazaje kumbwira ngo yarakenye ariko akarabona ni kwa kundi nibimeze kwa kundi ariko ni wa wundi nyene c'est la même personne. Ni wa wundi nyene ariko hari ivy'Imana yakoze, hari ivy'Imana yagaragaje, hari ivy'Imana yahishuye amashimesi. Sambona rambazije ngo none ko nimba uriwe ngo vyagenze gute. Aho ne warukeneye kugera vyagenze gute. Ndasenza Imana ngo nabakubaze ngo vyagenze gute. Vyagenze gute none wararonse akazi vyagenze gute none wararonse visa vyagenze gute mbega urafise abagufasha vyagenze gute vyagenze gute vyagenze gute. Haleluya. Barabazanye bati uyu siwe yahora yicaye hasegereze. Abandi bati niwe. Kandi nta muntu numwe yamuharira bose bari bamuzi n'ivyo vyari bizwe. None si yampumye yicara hajya misozi sege. Mugabo ibihe bishasha bije bitumye haba imice. Bamwe ati uyu si wa wundi. Ubugeni byavuze ngo abandi bati ati niwe. Abandi bati vugana nazi. Abandi bati no bamwe bavuze ngo niwe. Abandi bavuze ngo oya. Abandi nuwo basa. Bari kuvuga umuntu umwe mugabo inyishu ziratandukanye. Yo narivuze ngo inyishu ziratanduka. Amen. Meze neza muri kino kibanza. Uko inyishu zabaye zitandukanye kuri aba bantu niko zigiye kuba izitandukanye ku baganga bakuvura kuba kuvuje. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. N'abaganga barashobora kugira izi nyishu zitandukanye. Mugabo jewe nari mfise yarafise igikiste kinini cyasaba ko bagira operation. Ariko ivyo bariko barabona kiste ni gihari. None ni wewe bamwe ati niwe. Abandi ati oya. Abandi baje hagati na hagati. Bamwe barase kwipronounce baravuga turashaka kuvuga ko atari we tugasanga niwe. Abantu turashaka kuvuga ko atari we cyangwa niwe tugasanga siwe. Misosi hama hariho iyo hari ama opinion hama hariho aba bantu batatu. Abandi baca baraza ati oya. Abandi ati ego. Abandi ati nuwo basa. Okay, reka twumvirize ingene vyabandanije.
nuko baramubaza nivyo nibaze bakubaze kuko ni wowe ufise amakuru yo kwizegwa kubikwerekeye. Nushobora kuyagira ndashaka kumubabwira numwe si wakubonye n'uw'Imana hayihishurirwa. Yesu arabaza ati mumva bavuga ngo ndinde, bose bazi bavuga. Bamwe bavuga ngo uri Eliya, abandi bavuga ngo uri Yeremiya, abandi bavuga ngo uri muvugishwa n'Imana. Okay, namwe muvuga ngo ndinde. Bose baciye bahora, nta numwe yasubiye kuvuga ikintu na kimwe. Petero acarakiriza aravuga ngo you are the Christ, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu acahindukira Petero aramubwira ati Petero uri umuhigwe kuko atari umuntu w'inyama n'amaraso abiguhishuriye. Mu yandi majambo kugira ushobore kumenya ico ndi nihishurirwa data guhaye. Abagiye kumenya icuri nihishurirwa data azoba bahaye, n'ubuntu Imana izoba ibagiriye. Kuko iyo aba bari bafise iryo hishurirwa, bamwe nibo kubwira uko bakubwira, abandi nibo gufata uko bagufata, abandi nibo kwandikira uko bakwandikira, abandi nibo gutreta uko bagutreta. Mugabo kubera ko atahishurirwa bafise bagenda nk'impumyi. Ariko abo Yesu azokunda kugira ubuntu akabahumura, kuko aravuga ngo naje mu isi kugira ngo impumyi zibone, abazohumura nibo bazomenya yuko utari umuntu nk'abandi, utameze nk'abandi, udasanzwe nk'abandi. Ariko Imana agushizeho nk'ikimenyetso ngaha mu isi. Navuze ngo Imana agushizeho nk'ikimenyetso ngaha mu isi. Uyu mugabo uwo menga Imana yaramugiriye, na uwo mengo ni malchance yari yaragize kubona yavutse ari impumyi. Mugabo ibi byose Imana yari ibizi. Ku munsi umwe hazoba amajambo atandukanye yuko uyu muntu after being on the top niyamara gushika hejuru you become a topic. Azocika sujet abantu bavuga the topic. Ere batanguye aha chapitre yose ihera bariko baravuga uyu muntu. Umviriza, nuko baramubaza bati mbega none amaso yawe yahumutse ate? Okay, nawe arabisura ati wa muntu yitwa Yesu yavurunze utwondo atunsiga ku maso, arambira ati ja kuri Silowamu wiyuhagire, nuko ngenda ndiyuhagira ndahumuka duza. Baramubaza bati ari hehe? Nawe ayishura ati sindabizi, I don't know. Umwe yahora ari impumyi bamujana kwa Farisa ntibarashigwa. Wow, umva ingene yabaye populaire mu mwanya muto. Bamujana kwa Farisayo 14, kandi uwo munsi wari isabato. Tugenda kuri 16. Bamwe Farisayo baravuga bati uwo muntu ntava ku Mana kuko ataziriza isabato. Bari kubarondera ukungene uravyumva nyene babifovya babita mu maturufu mabi. Barabonye ko uyu muntu atumye ibintu bihinduka, uravyumva baca murakurondera bavuga ngo inyenda muvano kugira ngo bashobore kugira gufata igikorwa cyiza cyakozwe bagishire kuri Satani kuko ataziriza isabato. Abandi bati mbega uwo muntu w'umunyavyaha yosobora ate? Umviriza rengene baciye bavuga uwo muntu w'umunyavyaha Yesu bacamwita umunyavyaha yosobora ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Umviriza kino kintu, baramupfa. Vuga ngo batanguye guhana ingumu abandi ati hora bagirike bafa. Wa muntu yavutse ari impumyi. Imagine wa muntu atajambagira, wa muntu ataso yarasiguye ko minota itanguye kumufa 17. Basubira kubaza umwe yahora ari impumyi. Tuje biguma bigaruka kuri we. Ndakunda amajambo acavuga no muntu. Ubiriza bamusubira kubaza weho uvuga ko ari iki kuko yaguhumuye amaso. Nawe ati mushakisho mvuga n'umuvugishwa n'Imana. 18 ntibari bashaka inyisho arayibahaye 18. Maze abayuda ntibemera ivyuwo yuko yami ari impumyi. Yavutse ari impumyi, mugabo bageze ahantu batanguye kutemera ko yari yavutse ari impumyi. Imana ikwibutse, Imana ije mu bya, Imana yahisemo kukugaragariza ko ibikorwa byayo ngibi bintu bica biba. Batangura ngo yavutse ari impumyi kugeza aho bahamagariye abavyeyi biwe buwaho umunsi. Barabaza bati uyu ni umwana wanyu
mwe muvuga ko yavutse ari impumyi none yahumutse ati mwakwera kubatinya kandi baravuze umuntu wese azokwiyenda akemera uwo Yesu tumuca mu sinagogi banka gucibwa barabanyedini abavyeyi we barabishura bati uyu turasi kari umwana wacu kandi ko yavutse ari impumyi ico turakize ariko cyatumye abona ubu ntacyo tuzi ntimukabimenye ntacyo tuzi kandi nuwamuhumuye tweho nitumuze mumwibarize n'umugabo arivugira gena kuri 23 okay nico cyatumye abavyeyi bavuga bati n'umugabo ni mumwibarize 24 chapitre sihera ikiganiro cy'uyu muntu maze bahamagara ubugira kabiri wa muntu yahora ari mu mikando basuye kumuhamagara baramubwira ati bati ni wubaha Imana itera bwoba y'abanyedini ni wubaha Imana twebwe tuzi ko umuntu ari umunyabyaha umbiriza rero kuri 26 ni 25 okay nawe arabishura ati namba ari umunyabyaha sinabizi iconzi muriko murandera ubwoba abo umunyabyaha havyo nzi ariko iconzi ni kimwe iconzi ni kimwe sinzi bibiri zewe zi kimwe iconzi ni kimwe nuko nari impumyi none ubu nkaba mbona ico ni iconzi abo umunyabyaha abo umugorotsi ntavyo nzi iconzi ni kimwe bene data ico muzi ni igiki kuri Yesu ico muvuga ko ni igiki ico mumwita ni iki yavuze ngo abo umunyabyaha ntavyo nzi iconzi ni kimwe nuko nari impumyi kare nari impumyi uwari ingumba uwari impumyi uyu munsi arabona 26 barabaza bati yakugiriye ati yahumuye amaso yawe ati next nawe arabishura ati namaze kubibabwira ko mutavyumvise mugomba iki gusubira kuvyumva nta muntu ahura na Yesu ngo agume uko yarari nta muntu ahura na Yesu ngo abi ikiragi nta muntu ahura na Yesu ngo areke ko irihisorirwa giwe atambwe ko baziti none namwe mushaka gucika abigishwa biwe bati bamutuka umviriza kuri 28 baramutuka bati ni wowe mwigishwa wiwe natwe tweho turabigishwa ba Mose umviriza twebwe tuzi uko Imana yavuganye na Mose ariko nituzi ahaturuka ivyo birabaraba twe turazi yava wa muntu arabishura ubundi ari kwihorera sivyo mugabo rabasha asarabishura aterega nigitangaza ko mutaza haturuka actually intambara bwiza kuba irikiragwana Yesu ariko ntirikiragwanwa na Yesu irikigwanwa na babandi yagirira neza umwe yagira neza niwe arikaragwana intambara yiwe bavuga nawe avuga harabaza ati umvirize nigitangaza ko mutazi yaturuka kandi ari we yahumuye amaso yanjye next nyarukiriza turazi yuko Imana itumviriza abanyabyaha none sivyo Imana ntiyumviriza abanyabyaha ariko uyubaha agakora ivyo igomba uwo niwe yumviriza ariko uyubaha abayubaha bari muri kiro kibazo numva amen ya bagakora ivyo igomba abone Imana yumviriza iyo basenze iyo bahamagaye igihe cyose bayambashe abo irabumva 32 uhereye kera hose nihumvikanye ko ari umuntu yahumuye amaso wavutse ari impumyi nshaka muce musubira inyuma gato muyumvira igihe Imana ya permita ko uyu muntu avukana ubuhumyi ibi byose yari kirabibona yashatse kugira kuzokonfonda abantu bigira ngo n'abantu bazi Imana ihindure ivyo bita ubwenge ubusa ivyo Imana yari ibizi yuko nta wundi azoza ameze nk'uyu muntu
kandi nta n'uzomuhumura atari uw'Imana yarungise izina ryiwe ni Yesu Kristo. Ngo guhera kera hose yumvikane ko ari umuntu yahumuye amaso wavutse ari impumyi. Ufite abashize ahantu bataza kwikura byorosha. Uvuza kuri 33 iyaba uyo atavuye ku Mana ntacyo yoshoboye gukora. Next. Baramwisura bati wewe wavukiye mu byaha gusa ni wewe utwigisha. Okay. Bamuhindira hanze. Ufite kwera ko baramaramaye. Naribuze ngo bamaramare. Bamaramaye ati wavukiye mu byaha gusa genda bamuhindira hanze. Yesu nawe aciyaza. Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze aja kumuraba. Wow. Mubona umwami wacu kamera avuze ati ngira ashobora kuba yatsitaye kandi yarakiri mu bebe spirituel juste gusa yagira ubuntu ataragera kugira iki acaja kumuraba. Aramubaza ati mbega wizeye umwana w'Imana? Wow. Umviriza nawe aramwishura ati nindega mugenzi nkamwizera. 37 Yesu aramubwira ati wamubonye? Nagumuye kugira umubone kandi niwe muri ko muravugana nawe ati ndizeye mwami. Aramupfukamira. Ntibihereye ngaha Yesu ragomba garuke kuri babandi. Garuka kuri 40. 39 Yesu aravuga ati naje muri iyi si kuba agahinyuza. Aka kantu rero naje muri iyi si kuba vangwa gahinyuza. Danza mwibuke ko Yesu niwe avuga nkuko data yantumye niko namwe ndabatumye. Nimba data yamutumye kuba agahinyuza nanze akaba yarantumye nawe akaba yaragutumye. Mwani majambo natwe twaje muri nose kuba mera tushe uwo muntu yaje kubagahinyuza hano muri nose. Vango agahinyuza. Vuga uti ndi mwisi ndagahinyuza. Cyane gose uti ndi mwisi ndagahinyuza. Vuga uti naze guhinyuza abigira abanyabwenge. Naze guhinyuza abigira abakomeye. Ko mutari ko muravuga uti naze kubagahinyuza ku ndwara zidakira. Uti naze kubagahinyuza. Agahinyuza ni kuvuga nuguhinyuza nyene. Nuguhinyuza. Verse y'Icyongereza ivuga ngo judgment. For judgment I have come into this world that who do not see may see and that who see may be made blind. Tinaje kubagahinyuza mwisi kugira ngo impumyi zibone ababona nabo bahume. Mwavyumvise Yesu aje kubagahinyuza. Abatabona babone abone twebwe. Hamandi bazi ngo barazi bajokone babandi bazi ko ari bitangaza birivuze ngo kugira ngo bagire iki bahume babimpumyi kuko aka kanya bacitse impumyi ariko bari impumyi niwe ari karabona umuco abandi bakawubona mbwabo ntibawubone bakaba ngo n'umunyavyaha ngo ntiyavuye ku Mana ngo twe ngo twumvira Mose. Pourtant Mose nawe nyene yumvira uyu. Hari ikintu Yesu acavuga. Bamwe mu Bafarisayo bari kumwe na bumvise ivyo bati mbega natwe turi impumyi. Inyishu Yesu atanga ubundi arakwabwira ati murizo. Ndaboje Yesu kora karagahinyuza hari ukuntu avuga wonyene ugaca wihinyishu. None sivyo ubundi avuze ngo natwe turi impumyi ubundi ari kucavuga ati murizo kandi ivyo yarashatse kuvuga muga mumvize juste ingene ababwira. Kuri 40 Yesu arababwira ati iyo muba mwari impumyi mwari majambo mengavuze ati oya nti muri impumyi mwavuze ngo iyo aba mwari impumyi nta caha mwamufise ariko noneho muvuga ngo turabona icaha canyu camaho.
mwari impumyi mwe muvuze ngo nango turi impumyi ubundi akobwa ati murizo canke ni murizo mwavuze iyaba mwari impumyi mani majambo ashitse kobwa ati mwe ndi muri impumyi mugabo iyaba mwari impumyi nta cama mufise indi beso ivuga ngo iyaba mwari impumyi nta mutima ubagiriza mwari kwa mufise iyaba mwari impumyi nta mutima ubagiriza mwari kwa mufise mugabo none mufise umutima ubagiriza mu yandi majambo muri impumyi Imana ibahezagire iguhinduriye amateka abantu baca bahindura amajambo ikindi mwotahana nuko Imana yahisemo kubagira ikimenyetso cayo ngaha muri nose nivuga ngo mani majambo ntimwapfuye kubaho gutyo nyene ivyanyu byari byarateguwe imbere y'igihe nukungene biciye kuri mwebwe Imana izohinyuza abigira ngo nabanyabwenge